ko bari atokanya atatu of course bamaze ko cyako mu kabati naho yabaka ariko still ni equipe yo nyakwa performance mu buryo bwo gutembereza umupira ko niyo system de jeu yabo ariko ngo atatu duce technique bizo ko boko soto zako twinjira mu rukino duhite tunarabira mbega tactique zo myezo détente physique yatanze biki yempoje biki byawe mu bintu byo gufasha mu Barcelona kuza gutsinda ibyo bitsindo bishaka kwitwara neza ngo umwanyura hari zo kwa tubicamo tuvyinjire mu nyene rero neza tubijemo ngira ko kamba ndababwira 11 batanguye tubijemo mugoma bisimbire kandi umbye atigira ko oya tubijemo tubande tuvuge abatanguye asante sana bwana Idiki ubundi nsama wubuki akiri musore ndabona kwemera cyane musaza nari ndakubaha bro burya twibuse n'abantu badukurikirana hari Ridika karategura kano kaziba mwe murategura mwe tuzokora groupe ngahavo Imana ishoboze kandi nzo tuzokora groupe ngahavo kugira ngo dushore gukora imuti je ndahari ndeme Imana ibijemwo asante sana rero tugenda ati rero mwamko barabivuga wanashaka mu bica hirya mutavyinjiramwo neza ngo twinjire kuri tapi V ariko gatwinjiye kuri tapi V batsinde equipe yitwa Elche umumenyereza wa Elche yitwa Eder Sarabia yaratanguje umukenyero wa 3-5-2 mwayene daje imyaka 24 n'amezi 8 ina kipenya mwigoli Victor Chus David Afegrobe Johnny Jetahuye niwe mu mutima defense eko hagati mu kibuga hari witwa Rodrigo Mendoza uno Diagana Mark Aguada basha ku mpande German Valera Andriel Pedosa hama batakisha abasatizi babiri Alvaro Rodriguez hamwe n'uwitwa Ander Silva ngo kabagoye Alvaro Rodriguez kabagoye cyane kabagoye kana batsinda igitsindo hari kabagoye gose kandi byo ndasanzwe kumumenyereza yitwa Dieter Hansfleck yari imyaka 24 n'amezi 2 yari 4-3 mu igori yitwa Juan Garcia Eric Garcia na Kubarse mu mutima defense Jire Kunde kuri kabiri Barde kuri gatatu hagati bwigwa Frank de Jong Fimi Lopez na Daniel Romo Rafinha Rami Yamar amatakisha izina rya Ferran Torres twinjira rero neza mu rukino rwabaye ku munsi wa gatandatu twavuze ibitsindo ingene vyinjiye kuko Rami Yamar ni nawe yabaye MVP umunota wa gatatu yatsinze igitsindo kwa Pasi Daniel Romo ariko umunota wa 9 Alvaro Rodriguez agotsinda igitsindo umunota wa 40 Ferran Torres agotsinda igitsindo eko hama biza kurangira Rashford ku munota 72 twinjire neza mu rukino rero basore Barcelona yo kuwa gatandatu itsinda Elche mwayimunyi mushusho imeze gute bariko barakina gute batsinze equipe yitwa Elche biciye mu buryo bumeze gute ubundi bayitsinze mu buryo bwabo kuko muri possession Barcelona iri hejuru usumba equipe yande ya Elche yes kuko ni Barcelona ikina kiriko tic tac yubake kuri jero possession kugumana umupira kutembereza babikoze mu buryo bwiza Frankie de Jong ari performa mwiza cyane hakatse mu kibuga sibyo Dani Olmo kuri pass nziza cyane yatanze ku musore bitara LAMINE nziza cyane kikasere ligne yagiye kwasaba defenseur bagera kuri 2 cyaka tiragenda kuri LAMINE ari rimwe atsinda igitsino cyiza cyane mediane muri rusange ya Barcelona yari nziza irimo Dani Olmo yarimo Firmino na Frank de Jong ariko ku munsi w'ejo je barantunga uko nabibonye Rafinha ntiyari mwiza yari mwiza ku munsi w'ejo ega isi match yo ya kabiri itameze neza wewe ni mubera match iriko yayiteye neza match iriko ya Champions League ko rakina yari bakiba kuri equipe ya ni Copenhagen ya Copenhagen match yo bwa mbere yaheruka Israel Bra Copenhagen yatsinze kinye match nziza nubwo ngo Barcelona ni equipe nako bigaragara irikerageza kwikamatsa mu bubi nako Prito mu ibura ry'abakinyi bita Pedro Gonzalez Beche baravuga ngo ni gutse bagiye guhagarara muri mediane abagabo bibatsikira Pedro Gonzalez nk'umukinyi nubwo ngo yorganiza ikino kwita je ya Barcelona yes mutima wa Barcelona ni Pedro Gonzalez na Frankie de Jong bari kuno bakinyi bagaragara ko ari beza mu organiza equipe ya Barcelona ariko nabonye mu kibazo cyo kuri abo bakinyi bari ko rikamatsa abakinyi gatatu mu kibuga ariko reka turabe ikibazo cyo mu FC Barcelona ku mpande nimero 2 nimero 3 uyu mwene wacu w'umufaransa uno mungu wa Madrid w'umufaransa mu byukuri Jesse ndamwanga kuko ntanaho kunde Rastaman ntanaho twahuriye ariko ariko mu byukuri Ridika agira murimbure mu byukuri
Dietanse Afrika aragezeho yo kwimba kino kwita plan B y'umukinyi yita Jirikunde ararushe bigaragara namuruhure ahubwo jemba nibaza nihe mpamvu ituma Dietanse Afrika muri ino Laliga aguma akoresha cyane Jirikunde kandi azi ko yimirije izindi nkino zikomakoma cyane burya mu rindwi bafite na Copa del Rey ejo bafite na UEFA Champions League mu rindwi wiza bafite oya ahubwo bazokina barrage kuko barrage bazokina 17 na 18 ile turi bakina 24 wararose kansero karakajukeza ko gumaze kamuruhurira Jirikunde uyu muhungu Olivier Kunde from France yivira ngaho hakujya muri Benin uyu mugabo bigaragara ko afite uburuhe Mechelza mikuma kwezi ari mu bakinyi ba FC Barcelona bateye match nyinshi kusumba abandi bakinyi bose muri equipe y'umuntu mugwa Barcelona inyuma y'umusore tapako Barca anakina mu nkino z'ibihugu ari titirere ararusha mu by'ukuri ubu baramaze kubona icyo no kwita iturufu ibarabara ryo gucamwa ni kwa Jirikunde bose biruka kwaca kwa Jirikunde barabizi neza ko ubwa mbere Jirikunde n'umukinyi aryoherwa gukina ballon araryoherwa no gukina kaposi cyaka ballon ni Donald arabiryoherwa yisanga imbere kwirukana w'imbiyo ni hamwe ni wacu Houston n'umugore kwiruka abujya twirutse wonsiga petetre no gusiga sure no gusiga je ndanyaruka cyane tuzobigerageza igihe kimwe nta kibazo nukuvuga ngo rero mwico gihe bona Enrique bita bigaragaza ko umukinnyi arusha mbega ninde kuza gukora ikintu kwita rotation no mwizo Dietanse Afrika re utu tudeshe technique muri equipe ya FC Barcelona turi mu bintu biza kugaragaza ko n'umugwi n'ubundi style uza kwisanga defensivement ari mubi ego ni mu buryo kuko ni equipe Barcelona bigaragara ko mu mikinyire yabo si equipe ibakira kuri je defensif ni equipe offensif ariko by'ukuri bariko ikora mu buryo meze gute Jirikunde bigaragara ko ikibazo ntihajye nyene kwa Jirikunde ubundi ega twano umwise twabona ngo Barca igwe muri axe ariko ndiko nabona axe yikamata gusumba abafoiriye bari hasi cyane mu buryo budasanzwe nako prita aba fullbacks bari hasi cyane mu buryo budasanzwe so no kwatse ko ngo ngere Barcelona nige kwanca muri byinshi ni equipe nako tactique yumo imyenda Dietanse Afrika tuvuga ngo ntiyari nziza prito ntiyitanguje mu buryo bwiza ko tumenyereye bane babiri batatu umwe ariko je twonye bane batatu batatu nubwo ngo Peter cyo kwari kintu cyambere cyo zakempoza abarfbeke babo tukana ko bari mu rugero ariko ngo na make zeruka bakina bane babiri batatu umwe abarfbeke bari mu buryo mu rugero rubi cyane mutari gwiza cyane so ngo amapani basa kinyukino gwiza ariko n'umuri style amadeshe technique kubakinyi bebo ku mpande bagira kuri babiri Ariando Bade no mukinyi bita Jirikunde si ariko aragaza uburuhe budasanzwe ko abakinyi ba fullbacks umugwi wande FC Barcelona Houston nyene aho nyene aravuze amayerera mwamwe novuga ngo witwa Robert yego yo ku ruhande wa equipe ya Barcelona avuga amayerera mwamwe cyane kuri Jirikunde zina novuga ngo ya Barde ariko tuzakuba twisunga cyane novuga ngo ku izina ryuvuga ngo Jirikunde ariko kandi bafite andi mazina abo ba John Garcia Eric Garcia Jota kakina n'abandi novuga ngo batandukanye ariko imbere ko twoja kuri izo erere zitandukanye wewe harakana wavuze uravuga ngo nabonye kandi kantu kwa Barcelona gatandukanye uko twari ko turabona mbere wanashaka twari kubona kera ako kantu ikintu waye kwa Barcelona itsinde equipe itwa Elche bitatu kwa kimwe kakabije muri equipe ya Barcelona ko barakano kwe kameze gute ubundi novuga ati nakano keza cyane nabonye kuri no mugwa FC Barcelona ariko imbere yuko nza ku kantu keza reka manze mpere ku kantu ndiko ndabona nk'akantu karega kwiye gukosorwa vuba vyihuse muri FC Barcelona ku buryo hamwe byoshika batoga kosora kikaboza kuyisanga mu bibazo cyane bikomeye uno musi muri FC Barcelona ivyo barafise abakinyi benshi usanga ko baritwara neza cyane ariko ikibazo c'abafubeki ba FC Barcelona mugenza nje amaze kubona kigaruka ko hariye ikibazo c'abafubeki muri FC Barcelona ni kibazo gikomeye cyane bakwiye gufata nkama kirakomeye kuko FC Barcelona nivyo bafise ubusatirizi bwiza bushobora kugutsinda ivyo bitsindo bitatu canke bine kuri buri rukino ariko eske barafise defense ishobora kugarda ivyo bitsindo uri kurumva defense FC Barcelona uno musi rankesa cyane ibitsindo cyane gose bishoboka sinakubera kwa passe bona ruyitso nakuvuga ngo ushaka kubetinga abantu ukunda kwibetingira yego genda ubetinge ko batsindwa igitego ntikibura urumva gore kuri FC Barcelona isinda kuko mbere na mbere nzi kuri FC Barcelona kugutsinda bategerezwa ko vyogenda barakikubonamo kiretse niba aronka umusatirizi nibaguma baronderera Torres ubundi Barcelona igize inkino 11 yego yama itsindo mu igori ryabo iratsinda mugabo itsindwa mu igori yego je navuze ikintu kimwe nubwo bazanye umunyeza mu mwiza komeye birasa ko baronka na defense basi ishobora kumufasha kuko nibazo gira clean sheet ya mbere ya kabiri ya gatatu bizokunda uri kuranyuva rero no mu FC Barcelona biragoye ko batokunamo igitsindo kuko barafise Lamine mwiza barafise Lewandowski azi gutsinda Lamine azi gutanga assist Rafinha afise muri Rafinha harimo kate zigira muri zibiri kuri kuranyuva muri leadership no gutsinda
n'umwubatsi numwubatsi cyane kabisa uri kuranyumva ariko bafise Ferran Torres wa muntu bagiye hajya bakavuga twubakira ibitsindo dwe Ferran Torres adutsindire bamwita ni Ferran Torres umunyamugisha menya ofisa amahirwe make n'umunyamugisha nyene kweri umunyamugisha kabisa kuko Torres kunamubonye ibitsindo bigaragara ntavyo atsinda ariko ibitagaragara bitsinda erega na pasi yahawe na Frenkie de Jong yarayihushije habuze gato wabona iyo yayiteye ize muri rikarane hejuru muri plafond niyo yagiye kwiterera kandi ari wenyine ubona ko abakinyi bose bamaze kuryama hari hasigaye hatera gusa nubwo yari kudoza igisero kaza kwinjira rero navuga ati imwe muri erreur nabonye muri FC Barcelona cyane ihagaze ku Barfubek ba FC Barcelona vraiment urugero ruri hasi gose hashoboka tugeze kuri dogre ko banako ubwiza bose uri kuri Eric Garcia na ku Barca gusumba kuri neza cyane erego no munsi ku Barca na Eric Garcia usanga bako bakina ku ruhande kuja gufasha baje Barfubek warabye match bari harimo Axe umukinnyi bita Gerard Martin harageze igihe yisanga kwa Barde yisanga kwa Barde aza gukora amakuvertire umwanya munini iguma yisanga kwa Barde uyu musore aba bahungu babaratero ba Barcelona biragaragara ko vyapara kandi ko bivuze neza football moderne y'uno munsi ni kuba baratero udafise abaratero beza biragoye gushaka kuronka umusaruro ega niyo pari yabaye nziza muri mwaka wese irisi baratero bande umusore bita ashafaka ibintu Mendes akanu gasare n'akanu keza nashoye ko na kuri FC Barcelona mumenyeza Hansi Flick nukuri nimba hari umuntu bagakwiye kongera umushahara yari bamuhe kabisa uri kuranyuma uyu mugabo umuntu wa mbere bakwiye kongera umushahara imbere na mbere basinya amasezerano kongera umushahara yarakwiye kuba Dieter Hansi Flick uzi ko cyo kongeza ku rugero kubona ko Hansi Flick mu bamenyereza ari burayi ubabarusha bose naje n'ubundi rega uyu mugabo equipe afise n'uburyo yitwara mu cyane rega ubundi tudashingiye ku bikombe beko baratwara ubundi dushingiye kuri performance iyo umuntu yasanze umugwi niyo yawukuye naho ushikanyije Hansi Flick ni mwiza gusumba abandi bose cyane uri kuranyumva ejo nabonye akantu kavuga gati kwisoko bamuguriye nde kwisoko Daniel Mwenye mu mwaka uheze naho uno mwaka nabakinyize nta numwe baramugura uno mwaka amuzaniye uwari mu ntizanyo ntuzeye Joe Cancelo Rashford na Cancelo nibo bazanye ubunyene ariko ese abakoresha kangahe kenshi nakakoresha babandi muno Garcia we nivyo Rashford none yaritwara neza baramugura n'umunyegori Joe Garcia bamuzaniye abakinyoshe kuri batatu gushika muri kuno kwezi kwa mbere bega nta hantu bazanye kontineri nta hantu bageze kontineri mbwa performance umusaruro atari nta hantu bamenye amabanki baramenye biguma babaho bamwe ni wacu hariya hirya ku mubanyi nari yepfo mu Bwongereza umubanyi ni wo muryango muri mwene wacu hariya producer ni wa mbere mwene wacu hariya muri Liverpool Liverpool hariya bahita hariya bahita Hakorimana inusu muri Yarid nibo bagiye kurukita ku isoko hariya bahita Hakorimana ariko ntuvuge kwa Arsenal Arsenal bameze neza ariko bahavyaza umusaruro ni bazima rumva rero nabonye akantu kavuga gati rero nabonye Dieter Hansi Flick numumenyeza igurukino ku mwanya umunota ku munota umusegonda ku musegonda isaha ku isaha yigurukino nabonye iki rero nabonye urabona ino Elche n'umugwi basa n'abagomba gukina ibintu bisa na FC Barcelona kandi ngejeje kura mu gice ca mbere icyo banabuza abakinyi kabo shaka batije muri Barcelona bita Hector karimo ko cy'imvune karabagora nabonye Barcelona bati kurekwa n'ibikunda zo mugarukana siko kahumiye Real Madrid nabonye makuru avuga ko bagiye kugarukana muri equipe ya Barcelona bazoka ega nabonye Dieter Hansi Flick akavugisha yagana ko nabonye akasanga kari kagenda cyane ego uri kuranyumva nabonye rero Dieter Hansi Flick bwa bushobozi afite bwo kwiga urukino ku mwanya ejo burya Elche yari yagombye gusa niba sumba possession mu gice cya mbere yari yabakinye rero Dieter Hansi Flick acahindura nabonye hamagara umukinyi mu avugana nawe bagarutse mu kibuga bakinye entush tikitaka yihuta ya entush reka ko ikindi fact ko Dieter Hansi Flick umugabo adasanzwe iyi match bakinye na kipe ya byatumye ino Elche yibura ino jenda heruka kera kuri Pep Guardiola cyane no kuvuga kana ko ikindi fact kana ko umugara ari gitangaza iyi match bakinye na kipe ya Copenhagen vyagaragaye ko equipe yabanze kwankisa igitsindo muri première mi-temps sivyo ariko aramaze ko nako umugwi wifuza ibitsindo byinshi mu buryo budasanzwe buri wese yari kuri bando cyakavuga ngo agiye guhagurutsa nde Casado kubera ko atse match nzimbere equipe yane ya Oviedo ariko batangazwa no kuntagarukije umugabo bita Marc Bernard amusha mu kibuga bro yamuhamaranye umunota urenga umwe reka namubwira ibyo gukora mu kibuga uyu muhungu yarinjiye mu kibuga equipe ya Copenhagen bahise bacuruka tere ibagwako baribura ibitego bya mufururizo byinjiye nk'imvura ndavuga ngo uyu mugabo ashaka kuri mu bagabo bazi bafite ubwonko bukora cyane mu buryo kuraba urukino akagwaniriza mu buryo budasanzwe ku mwaka wese w'inkino uyu mugabo bita uyu musaza w'umutaliyano yamenyereza equipe ya Madrid agiye muri Brazil Ancelotti yavuze ngo
natahura ukuntu afite abantu banariza video babiri Hansi Flick bafite abantu bagera kuri ndwi burya nashaka kugira ko Hansi Flick hajya ntubone ko bajya baba bari kumwe kuri kamera imbere bafite ama laptop ngure bajya banyana bafise muri staff technique ya Hansi Flick afite abantu bagera kuri ndwi banariza video bamwe bari bibereye muri VCR hari bamwe bari muri tribune hejuru abandi bagere hajya impande yiwe abagera kuri ndwi burya rero ushaka kuba uri pa ku Barca ukibaza ngo ni bajya babiri bakubonye buryo ushikariya muri VCR mugiye muri changement bahita gushaka kuri ekati wabonye ibintu kurakina amarorerwa ati ibi bintu ntubona ati namara gukurakina mu kibuga ati hita ujya guhindura nico gituma rimwe namwe Hansi Flick uzomuna neza muri remplacement ziwe agukorera remplacement uhitona kuri remplacement maganya ngike ndabona Hansi Flick akora remplacement kabambi twaranye kuri Borussia Dortmund kumwe kweze w'inkino batsinzwe 2 kubusa bajya kumbara 2 kuri 2 bacamo ngo bita Fernando Torres ahita sinzi gatatu 3 kuri 2 uyu mugabo rero ngo ati ntasanzwe mu by'ukuri agize Barcelona igitangaza kandi ugiye kura mu buryo bw'abakinyi effective y'abafise si bitangaza abakinyi ego ni beza ariko si beza basumba abandi ariko mu buryo bwa performance mu kibuga ni beza basumbye abandi so ngo rero umugabo ubona ko yubatse Barcelona isa nkaho irikiragira igitinyiro mu buryo budasanzwe ariko Seri nawe agiye akwiye gukosora equipe tunenge ku Barfubek nimero 2 nimero 3 aha bica mu kwaha ariko kandi nabonye bamwe mu batubajije bijanye na Pedro Gonzalez ari expected kumisinga inkino zigira kuri 6 canke 8 hariya aho harimo inkino za urukino rwa Copenhagen nago yigiza nakina urukino rwa Elche nago yakinye urukino bazokina ku munsi w'ejo na Albacete nazoboneka urukino rwa Mallorca nazoboneka urukino rwa Copa del Rey n'ivyashika bagashika muri demi finale kutazoboneka ndetse n'urukino rwa Girona